nta muntu n'umwe kwino si yavutse azi icyo azokora ariko abatsinze kuri ino si nabatemeye kureka indoto zabo nimba udashaka kugerageza ntuzokwigera unatangura n'umunsi nubwo muba muri ko murahana divorce suko wo kwitwara ayo ni imfura yawe ya mbere urukundo sukwirirwa mubwirana amajambo meza kuri WhatsApp na Facebook urukundo nukuguma iruhande y'umuntu ukunda no mu gihe ibintu bitagenda neza zirikana iyo umuntu yaguhisemo mu bihe bigoye niho umenya kwa gukunda by'ukuri yo mana yo ibyo byose uri kuravuga uri kurabibwira nyoko bukwe cyangwa n'ubushyirasoni bukuzuye niwe wiyiciye umugore wawe ivyo bimenye burya wowe urakomeye neza mu mutwe wewe ibaze kuguma nkunda n'umuntu ntakunda sometimes tukanararana uribaza kurarana n'umuntu udakunda abantu bose batuzi yuko uri umusazi erega abantu mwamwiyumvira ko dusara ahubwo mwimwigira ko mukomeye nimwe musara iyo niyo plan ya nyuma dusigaranye iyi n'umugambi wa nyuma dufise je nawe dushotorana usibye vuze n'ibyo amata igivyo vuze na je n'ivyo nagira ndakubwire abagabo b'imbwa barabaho kweri none Sandra kuri kuguma wigungiye mu ubu buzima wihata kuri uyu mugabo atagushaka ivyo muri ko murakora byose nabiri kodinze ni telefone yiwanje urinde wewe dinde jewe umugore wanje ni wamucikirara. Hello guys, nze komete neza ni Khaisa ni Sky Media presents nanone no musi twimvire kuja mu ibarabara namwicuyu cyane usinye kumpaye imitungo yawe yose. aha niho hagiye kuba muhiri wawe hashashe she urakoze cyane nye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  ushaka kunyica